Aha ni ku bitaro bikuru byo mu Rumonge. Ishyirahamwe Umusamariya w'umwizigirwa ryari riramutse rigemurira abagwayi bari muri ivyo bitaro. Abagwayi ntibashobora kuvuga neza kubera amagara asanzwe abakitse, ariko barashima. Okay, Mutama witwa gute? Bapfa mu kanwa Emmanuel. Yego, none aka gaseko je kuruha wamenya bakakoma. Ntarabamenya neza. Ntabamenye neza. Twagomba tukumenyeshe Mutama aha gaseke ni mu rukurikirane rw'ibikorwa ishyirahamwe Rukristo Umusamariya w'umwizigirwa rigenda rirakora mu bitaro bitandukanye, aho tuza kuraba abagwayi bantaho nikora. Wakirerera aho gaseke kavuye ku mutima wa bene so abakozi b'Imana bo mw'ishyirahamwe ry'Umusamariya w'umwizigirwa, kandi twifuza ko wokiruka turamitende ugataha muhira amahoro. None wumva umerewe gute kuri aho gaseke gamuta? Uje kwa gaseke n'ukuri turakengurutse. Nahigiye cyo naho mugoma mukagaruka koko turi ngana cyo tuyikorako. Ngajewe nkwijya amezi 8 ngaha. Umukenyezi turi kumwe nacyo tugikoramo. Yego, urashimye rero rino shyirahamwe ry'Abasamariya mu Rumonge. Naje nkubwiye ni abiri ni kwa kanga yogarutse. Urakoze. Hakizimana Veniste, umukuru w'iryo shyirahamwe, yahavuye atanga intumbero yatumye bagemurira abagwayi bo mu bitaro vyo mu Rumonge. Intumbero y'igikorwa doze gukorera ngaha ku bitaro bya Rumonge ni kimwe mu mahangiro ishyirahamwe Umusamariya w'umwizigirwa twihaye mu gihugu cyose cy'u Burundi no hanze y'igihugu, aho igihe cyose twama tugendera bantaho nikora bari mu bitaro bitandukanye, abakize bagakirira mu bitaro bakabura udufaranga two kuriha tukabarihira, abatagira ico bafungura tukabaha ico bafungura, abatagira ico bambara tukabaha ico bambara nkuko mwabibonye. Hanyuma ishyirahamwe ry'Umusamariya w'umwizigirwa turafise kandi n'abavolonteri baza kugwaza abantu mu bitaro ku buntu. Nkuko twabibabwiye turiko turubaka n'amashiga mu bitaro Prince Louis Jean Charles, aho tugiye kuza turafungurira abana bagwaye ingwara zimwe zo gufungura nabi ubuyi mu gatondo n'abantu aho nikora bose saa 6 no kumugoroba. Aho ni mu ntumbero yo gushikira abantu aho nikora bari mu bitaro biri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hano bitaro bya Rumonge mugiye gufasha abagwayi baba bangana gute? Aha mu bitaro bya Rumonge tugiye gufasha abagwayi bashika 14 bantaho nikora gusumba abandi, kuko turiko turagira urugendo tuzunguruka n'amabohero yose yo mu gihugu. Kuri uyu munsi w'Imana itarike 4 tuzoba turi mu iborero rikuru rya Mpimba, akaba ari mu rukurikirane rw'ibikorwa turiko turakorera mu marerero y'imfuvyi mu mabohero mu bitaro. Nkuko mwabibonye kwigenekerezo ry'indwi muri ukwezi kw'indwi twari mu irerero ry'abana b'imfuvyi bibuye hari Ingozi. Uno munsi turi ngaha kuwa Mungu tuzoba turi mu ibohero rikuru rya Mpimba, mu ndwiza naho tuzoba turi mu ibohero rya Murembwe ngaha mu Rumonge nyene. Yego, ibikorwa mukora bitwara amahera menshi, bimwe mu byo twumvise uburyo mu bukura he? Uburyo buva mu banwanyi nyene ba Fidèle Samarité. Twebwe turafise ikintu bita kudome. Kudome no kuvuga ngo igifushi cifungurwa wewe wa muntu we ufise umutima w'ikigongwe ufungura. No kuvuga turafata ikiringo c'ukwezi kose, abanwanyi bose baza barazana utwo umuntu wese yaronse, ufise akaro k'isukari akazana, ufise impuzu, uduharage, udusukari, bakatukavyegeraniriza ku mabiro asanzwe ari mu ntara 18 zigize igihugu c'u Burundi. Hanyuma tukaca tukora ibikorwa nk'ibi mbona duheze gukorera ngaha, tukagenda mu bitaro, mu mabohero, mu marerero y'imfuvyi, mu bana bo mwibarabara bose tukabashikira kugira ngo nabo baronke ico bacisha ku munwa. Navuze yuko mugiye kubaka amazu 360 mu ntara zine zigize iki gihugu, mbega abantu aho nikora bazotogwa namwebwe muri shiramwe rya Umusamariya cyaba bazotogwa n'abajeje intwaro cyangwa muzobikorana kugira ngo kumbure bimenyekane neza bizogenda? Ego, ishyirahamwe ryacu ryitwa mu rurimi rw'igifaransa Ministère Chrétien Fidèle Samarité. No kuvuga ngo abasamariya babizigirwa mu Kirundi, ntabwo ari Bon Samaritain canke ukundi muhora muvyumva, twebwe uko niko twitwa. Hanyuma
twababwiye uburyo dukoresha, iyo uburyo dutanga, iyo tubukura. Izi nzu amajana 360 tugiye kubaka mu ntara zine z'igihugu cyacu cy'u Burundi, ni inzu tugiye kubakira abantu aho nikora by'ukuri babaye bashishikaye gusumba abandi. Ibi bikorwa rero tubikora mu Nyabutatu hamwe n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, turabatuma bonyene bakishikira ku rugo rw'umuntu bakabona yuko vy'ukuri ari umuntu atagira umuryango, ari umuntu atagira haba, hanyuma uwo muntu agaca cagugwa, hanyuma abafideli samate nabo baduserukira mu ntara bagaca bahashika bakaraba vy'ukuri yuko ari vyo, hanyuma tugaca tumwubakira iyo nzu. Nawe muganga Nditoreye Ernest arongoye iryo vuriro ati ndashimye bimwe bivuye ku mutima. Mwagize neza kuko abenshi ni bamwe bavugwa ku buntu, murabizi imigambi y'igihugu irangurirwa mu bitaro bikuru bya Rumonge, ukuvuga abakene ba nyuma bamwe bateze kugurwa ku buntu mu bitaro bya Rumonge. Abakenyezi bibungenze bavugwa ku buntu harimo n'abakene mu bitaro bya Rumonge. Urumva rero naho bavugwa ku buntu baracakeneye imfashanyo kuko iyo umuntu agwaye akadafise ico yikenuza akaremba ku mubiri, akaremba no ku mutima. None rero no munsi twanezerewe kuba mwaje kuturemesha ahandi ko ndavuga n'umurwayi ko n'umuganga iyo afise abagwayi nawe nyine akumera nk'umurwayi kuko nawe arababara.